Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangire aya majambo dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka igice cya 6 umurongo wa 46 haravuga ngo kandi mumpamagarira iki ngo mwami mwami ntimukore ivyo mvuga. Dusangire ijambo rivuga ngo mwumvire bihuye nuko umwita. Hari igihe usanga umuntu abandi bamwita izina ry'icubahiro kandi by'ukuri ugasanga ico cubahiro aragifise ariko ntibamwubahire ico cubahiro. Ni handi usanga abantu bariko barubaha umuntu kubera bumva canke ariko arabaraba ariko bagenda bakavuga ngo temba ntereke. Yesu we yari Imana kandi yarazi byose. Arababwira ati mumpamagarira iki ngo mwami mwami nimukore ivyo mvuga. Bisigura ko Yesu yabona mu mitima yabo yuko batariko barumvira amajambo ariko arababwira. Arababwira ngo uwumvira amajambo ndamubwira ndabere kukwasa. N'umuntu yubatse inzu yiwe yabanje kwimba cane, hanyuma umugezi wuzuye usurira kuri iyo nzu ntiwashobora kuyinyiganyiza kuko yari yubatse neza. Arongera arababwira ati uwumva ayo majambo ntayakore asa n'umuntu yubatse inzu yiwe ku musenyi, umugezi uruzura usurira kuri ya nzu ikirasenyuka kandi isenyerana ryayo ribiri ikomeye cyane. Sinzi ukuri kuramwita Yesu, mbega umwita mwami kandi utari kurumvira ivyo ariko arakubwira. Umwita umutsima kandi utari kuramuryako. Umwita ukuri kandi ukuri kwiwe utari kuragushira mu ngiro. Mbega umwita mwigisha, inyigisho ziwe utari kurazumvira. Sinzi ukuri kuramwita, ariko umuntu yumva amajambo yiwe akayashira mu ngiro asa n'umuntu yubatse inzu yiwe kuri fondasiyo ikomeye cyane. Uwo niwe muntu ibihuhuta vyo muri inosi n'isenyerana ryo muri inosi ritazogira ico rimugira na gatoya. Azoguma ashikamye muri Kristo Yesu kandi bene uwo muntu niwe azonarangiza neza. Mbega uri kumwita nde? Mwumvire bihuye nuko umwita.